ko amatohoza yamaze gutangura abanyagihugu ariko bakibaza yuko biba ari umuntu yiciwe ahandi ikiziga ciwe kiza gutabwa muri ico kibanza. Tukiri muri ico gisata c'umutekano muke, ibiziga bibiri navyo vy'abantu b'abagabo vyaratowe kuri uyu wa kane muri komine za Marangara na Kiremba, zose ziri mu ntara ya Ngozi. Abantu batanu bikekwa ko aribo bishe umutama wo muri komine Marangara, harimwo umugore wa nyakwigendera n'umuhungu wiwe, bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Olivia Gakima. Ikiziga ca mbere ni c'umutama yarazwi ku izina rya Yohani Rirabakana wo ku musozi Mutara, zone Nyamugari na komine Marangara, catowe Kireremba mu ruzi Buyongwe rugabura amakomine ya Marangara na Nyamurenza. Inkuru zitangwa n'ababanyi b'uwo mutama zimenyesha ko yari asanzwe akora akazi k'ubwubatsi, ngo bikaboneka ko uwo mutama mu kwicwa hoba hakoreshejwe umupanga n'ifuni. Mu gihe rero igipolisi caja kumuhana k'uwo yagandaguwe, ngo caciye gifata umugore wiwe n'umuhungu wiwe hamwe n'abandi bagabo batatu cahasanze ku mvo z'amatohoza. Ababanyi bakibaza ko urupfu rw'uwo mutama rwaba rwaturutse ku njyane z'amatongo. Ikindi kiziga catowe ahitwa Masanganzira ni muri komine Kiremba n'intara ya Ngozi nyene, kikaba cari c'umugabo w'imyaka hafi 35 yahora akora akazi ka bamwe bita abahangayishi. Ico naco ngo cari mu kimanga catewe n'amazi y'imvura, ariko bikavugwa ko ataramenyekana icateye urupfu rw'uwo muntu, ngo hakaba hariko hakorwa amatohoza. Uwo mugabo ngo akaba yari yamuka muri komine Gashoho n'intara ya Muyinga. Arakenuye Olivia Gakima. Tubandaniriza twabateguriye mu gisata y'agateka na muntu. Bamwe mu basirikare bavuye mu gihugu ca Kongo banse kugwanya umuhari M23, hoba hari abakuwe mu ikambi ya Cibitoki, kugeza ubu akaba atawuzi aho bajanywe kuva ku wa gatandatu heze. Abasirikare bagenzi babo basaba arongoye igisirikare kubabwira ahajanywe bagenzi babo kuko bafite amakenga ku mutekano wabo. Bonfils Niyongere. Amakuru atangwa n'abasirikare mu ikambi ya Cibitoke avuga ko abo basirikare bari bahapfungiwe bavuye muri Kivu mu buraruko, barokotse mu ntambara zahitanye abasirikare batari bake, abandi bagakomereka bahanganye n'umuhari M23, baciye banka gusubira kuja kurwana. Urugendo rwa General Prime Niyongabo mu ikambi ya Cibitoke rwaje nk'urupfu kuri bo. Yabanje gushwanira abatwara ikambi ko badapfunze bikwiye abo basirikare, mbere abitegereje atangura kubagiriza ko banse kuja kurwanya umuhari M23 kubera ubwoko bwabo, ngo banse kuja kurwanya abatutsi bene wabo. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko yapfuye kubakura ikirenge, bambuga imyambaro y'igisirikare c'u Burundi bari bahawe, baca basigarana utubutura n'udupira duto duto, baca bugaranirwa mu vyumba bitatu bashirako n'amagufuri mashasha. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko kuwa gatandatu uheze kwigenekezo rya 16 Kigarama, inyuma y'isaha zitatu z'ijoro haje abasirikare bavuye muri bataillon police militaire bazaniye n'abandi bantu bambaye imyambaro ya gisivile, bivugwa ko bari bakoze iperereza, baca basohora abo basirikare aho bari bapfungiwe uko ari 28, barabajana atagahuzu bambaye kandi bapfunzwe ibitambara mu maso. Kugeza ubu baba basirikare bari Bujumbura canke mu zindi ntara nta uratanga iyambu y'abo basirikare bajanywe. Bamwe mu basirikare mu ikambi ya Cibitoke bafise amakenga ku mutekano w'abo basirikare, basaba umukuru w'ibiro vya gisirikare General Prime Niyongabo kumenyesha imiryango yabo iyo bajanywe. Basaba kandi umurwi CNDH w'agateka kazina muntu gukurikiranira hafi vy'abo basirikare n'ubu atawuzi iyo bajanywe. Tubamenyeshe n'ubu ko hariko haregeranywa abasirikare mu makambi n'intara za gisirikare bita amadiviziyo zitandukanye, bategurwa kurungikwa mu ntara ya Kivu mu buraruko kuja kongereza abandi basirikare bariyo guhangana n'umuhari M23. Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka kawe twarondeye kuri telefone General Prime Niyongabo arongoye igisirikare ngo atange umuco kuho baharajanywe abo basirikare, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Ngo biriko birakorerwa abasirikare rero mu iterabwoba kugira ngo ntihagire uwundi musirikare yo kwihenda ngo yanke kuja mu vy'ubutegetsi bw'u Burundi bushaka. Bisigurwa n'ishirahamwe Rukristo akate gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Jean Claude Niburumunsi arongoye igisata c'amategeko asaba umugwi CNDH kwihutira kwishikira apfungiwe abasirikare kugira ngo bakore icyo amategeko abarekurira. Jean Claude Niburumunsi.
kutubahiriza agateka kazina muntu nivyo vyamye biranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva bugishika biriko bisigira abasirikare rero twebwe ntibidutangaza na gato kuko nivyo vyashikiye abarundi benshi babonwa yuko umenga ntibashigikiye ubutegetsi iki gipolisi ca gisirikare n'ibi biro bijejwe ivyigendereza mu gisirikare nyene ni ibintu vyamye bikoreshwa n'ubutegetsi mu guhohotera cane cane abasirikare kambere n'abasivile bakekwa yuko batoba bashigikiye ubutegetsi. Ibi biriko birakorerwa rero aba basirikare kumbure bariko babikorerwa kugira ngo ntihagire n'ubundi musirikare yocutsa agatima ko kwerekana yuko atoja mu rugamba adatahura iterabwoba rero baba bariko barashira no ku bandi. Kandi twe tuvuga yuko ibi biriko birakorerwa abasirikare ari ibintu twovuga yuko ari hohoterwa rya kiremwa muntu nk'uko bisanzwe bisigurwa neza mu masezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Convention contre la torture, eka mbere bikaba byarashizwe no mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi. No kuvuga yuko abariko barabikora arabatuma kubikora bategeka ngo abantu babikore canke ababikora nyene bateza gukurikirana n'ubutungane. Ngabo rero nkaha kubera tuzi ubutungane bw'u Burundi uko bumeze, aha ntawo kwimvira kuno munsi canke ejo hari umushikiriza manza azohava yugurura idosiye canke ngo agenda narabe ibiriko birakorerwa aho hantu. Turazi yuko ubutungane buri mu kwaha ubutegetsi nabwo akaba aribwo buriko burakora ivyo nyene biriko birakorwa. Twe muri akati Burundi twashaka gusaba mugwi witwa ko wigenga w'igihugu rero agateka kazina muntu wamuvuga yuko wigenga koko n'ubyerekane ugende ahantu abo bantu bapfungiwe wishikireho urabe ibiriko biravugwa ko biri mu kuri, bagasanga biri mu kuri bahave nk'uko amategeko abibarekurira tange raporo hanyuma bitwarira abo bantu bariko barabikora ubutungane turabe yuko ubwo teba bukikubita agashi bukabikora. Abarundi bazomenya yuko bafise umugwi wigenga uraba ko agateka kazina kabo kubahirijwe ari uko uwo mugwi ukora ibiboneka bigaragara. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahiwe yemeza agateka kazina muntu kubahirijwe mu gihugu ngo nikimenyamenya ngo urumuri rw'amahoro rumaze ukwezi n'igice rutembera igihugu cose atankomanzi. Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije kuri uno wa kane hari igihe yari yaramutse hasozerwa ibikorwa vy'ubwo rumuri, bikaba vyahuriranye n'isabukuru rigira 75 ry'ihimbazwa ry'amasezerano n'agateka kazina muntu, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro. Evariste Ndayishimiye: twebwe turemera ko atanumwe ayobewe ko ahatubahirizwa agateka kazina muntu harangwa n'abitwaza igikenye bagasinzikaza ubuzima bw'abenegihugu atacamira, ugasanga ingendo y'akaruta kandi kakamira ariyo yiganje. Eka n'urumuri rw'amahoro rumaze ikiringo c'ukwezi n'igice ruzunguruka igihugu cose ruhimiriza ibikorwa vy'iterambere ntirwoshoboka ahatagira amahoro ngo hubahirizwe agateka kazina muntu. Ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu rero ngo vyerekana ko asuzugura ibijanye n'agateka kazina muntu, ngo ntiyari kuvuga ko agateka kazina muntu kifashe neza mu gihe abarundi sinzi bari mu buhungiro no mu gihe kandi amashirahamwe adahanira inyungu za politiki adasiba gusohora ivyegeranyo vyerekana amabi akorwa mu gihugu akorerwa abarundi sinzi. Tega amatwi Anita Gateretse n'umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe Akate Burundi. Ijambo riza ryerekana kandi ko abategetsi b'u Burundi basuzugura bafata minenegwe ivyerekeye agateka kazina muntu mu gihe u Burundi buri mu bihugu bike cane kw'isi biriko bigirwa ko isuzumwa ku vyerekeye kubahiriza agateka kazina muntu n'urwego rwa ONU, mbere urwo rwego rukaba rwarankiwe gushika mu gihugu no kugirana imigenderanire n'igihugu c'u Burundi. Ijambo kandi riza rikora mu nkovu abarundi ndiri bari mu buhungiro kubera agateka kabo kahungabanijwe n'abari mu butegetsi. Ijambo rije amashirahamwe yigenga ibimenyesha makuru byaratujijwe bigava mu gihugu kubera akazi basanzwe bakora. Nijambo rije hatasiba gusabwa yuko mu menyesha makuru
Florian Yangabiye yagirijwe icyaha kiremereye cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera akazi kiwe ngo arekugwe agacigwa igihano kiremereye. Ijambo rije mu gihe tubona kutihanganira kwa politike gukogwa n'abari mu ntwaro, bari mu mbonerakure, bari mu nzego z'iperereza, bari mu nzego z'umutekano, ku bantu bose bikekwa ko yuko batavuga rumwe na leta. Ibi rero bikaza vyerekana yuko atashakana rikeya yuko baheza gateka kazina muntu rihari. Biramenyeshejwe abarundi bakorewe ivyaha biriko bitohozwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko bashobora gukurikirana ubwabo ibikorwa vy'iyo sentare mu gihe bavyifuza. Bikorwa gute? Hariho fishi yuzuzwa, iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubw'ibikorwa by'iyo sentare, ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi. Izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare. Sentare izoheza yonyene yihitiremwo abizoha uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa vyayo. Iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga ngurukanabumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman, page web Affaire Abd al-Rahman mu Gifaransa. Amashirahamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'ikirundi. Azonafasha abavyifuza kubera ingene iyo fishi yuzuzwa n'ingene irungikwa mu gisata ca sentare mpanavyaha mpuzamakungu cabigenewe. Turabandanya amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi. Iteko ryo kwerekana amatungo imbere yo kuja mu mabanga n'igihe co kuyavamwo ngo ntiryubahirijwe na gato mu gihugu. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kw'iterambere rirama. Mu kiganiro urongo iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, yamenyesheje ko igiturire kitazokwigera kiranduranwa n'imizi mu gihe cose abategetsi batazoshira mu ngiro ivyo bemeye bakerekana ayo matungo yabo. Faustin Ndikumana: ni ikintu gihambaye cane muri sembole, mu kimenyetso cyo kwerekana yuko uwujejwe amabanga wese amagariwe gusonera amatungo y'igihugu. Bica bigabanya na vya bindi bavuga bati enrichissement illicite, n'ibyo abantu bana bariko baratunga umurengera mu gihugu atamakori bariko barariha, ivy'amablanchiment ugasanga abantu bariko barazana imitahe bakoresha ibintu utabona iyo bivuye. Ivyo rero nivyo biriko birasivya igihugu c'u Burundi. Natwe rero muri Parsem ingene ugushagwa ngiturire ko vugwa cyane ico gikorwa kitariko kiraraguka. Iri nibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro bararahiye twaritoye bose baragira kubyubahiriza. Amategeko ajyamuka ko nanyo ryo ateko rwanya igiturire. Kitwokumva rero ingene twubatwa mu giturire mutwe turagihasha ibintu bimwe biri mu ngingo y'amategeko bitariko birakurikiza. Ubwa mbere hoho ibwirizwa shingiro barabigarukako, mu itegeko rwanya igiturire barabigarukako. Ubyukara amategeko yose ari hamwe kuva ku mukuru w'igihugu, ivyegera, abatwari n'amashinga amateka abashikiranganji, abadiregiteri general ma ministere, abayobozi b'amashirahamwe y'ibigega, ba mustanteri bandi abantu bose batwara ayo mashirahamwe akomakomeye nk'izo za regine zo za sosoma, abantu bose bagira bavuga bati reka zibe n'ikintu gikomeye kugira babashire mu muco wo kuba amatungo y'igihugu. None iyo ngingo itariko iraja mu ngiro ko gushaka kurwanya igiturire kuba kuhagaze hejuru. Ico kitaraba ibyo kurwanya igiturire nta n'isanzwe abifatiyeko. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem asaba kandi abo bategetsi gukora ivyo bemereye abanyagihugu baronka amabanga, agasaba na sentare nayo inyuzwa gukurikirana neza ivy'iryo tegeko yo kwerekana amatungo yuko ryo kubahirizwa, igashengeza abataryubahiriza. N'ubu nyene dutega amatwi Faustin Ndikumana. Duteye akamo rero abo vyiga bose turabadondaguye bari utarabikora abikore ku neza y'igihugu, ku neza y'izi ngwane turimwo, kugira n'akaruka abandi babona yuko bategeza kubaha ngo rwaruka ariko bakurikira rubonere kwa karuriro.
ibi tuba umuntu bamuze mu mabanga ngo yiba kurondera ivyarondera none yata controle utabimwibukije akomagira nk'abandi none ibintu tuzobihagarika ryari igihugu kibo kiratujara twese tururira kitagishobora kwinjiza n'ibyangombwa n'ibitoro bikaturorera kwinjiza mugabo wo gukuriza amategeko kugira twuruganiza ibintu n'abafasha bizere bikanka je nuvumengo ni ibintu bidatahura ikindi kinabaje nuko na sentare nahinyuzwa yategeza kubikurikirana igatanga raporo kandi igahamagara abantu kubikora nta kintu bivugako byose bica biza kuri bwo by'ubutungane bwamaze kuja mu kwaha kwa leta ukuri wa sentare nahinyuzwa icyo kintu ategeza gukurikirana kandi agatanga raporo urumva nayo nyene urumva ntaco ningo ntaco ibivugako habwo n'abantu b'abanyamahanga canke baza bakuvira ibintu bishobora kuja mu ngiro bati none mwe mushaka kumufashwe imfashanyo kwakakaza turavuga bijanye na bijanye na Cour des comptes muza n'ibintu bibifatanye kugira umuntu avuge bati urubahiriza amatungo y'igihugu baraba